n'amahoro byitwa ko twatanguye bwa umenga turi muci kubera muci naho bamenga turi byodo ibihe byarahindutse n'amahoro ameze neza. Ati n'amahoro hameze neza biba byumvikana neza yuko umuntu ari karumva ko ari impore uno munsi tuja kuganira ndetse kubijanye n'uruhara rw'amakademi mu iterambere ry'umupira w'amaguru nka mwebwe mwatembereye ahatandukanye muraja mu Bwongereza mu henshi hatandukanye buraya murahaja mbega by'ukuri nivyo amakademi yoba afasha mu iterambere ry'umupira w'amaguru. Ego cyane murakoze kumbaza ico kibazo kuko ino hanze iburaya n'ahandi abakinyi benshi usanga basohorwa n'amakademi yabo na cyane ho nko muri iki gihe ca corona ibintu byigura nigurisha ntiba corona yarakenesheje imigwi myinshi ntiyari ikigura yaciduza muri akademi yabo abakinyi akabubunya nibo benshi nibo baduze nibo bari kwarakina amashampiyona atandukanye. Aha nukuvuga aho ni ku ruhande novuga kubijanye n'ubutunzi imigwi ca yoroherwa kubera baba ariko baduza abi wabo mbega kubijanye n'ubuhinga nabwo canke ukuntu umugwi ushobora kugira stabilité novuga mu bijanye ukavuga ati nama mfise abo nduza niki ibyo navyo ma academy arashobora gufasha kwico kintu. Ega amakademi arafasha cyane kuko ino imigwi irafise ukungene yitunganya ikaca igira amakademi yabo kuva kugwaruka rukiri rutoyi kuduga gushika kubafise imyaka 21 gutyo usanga bafise izo ntuze zose izo nzego zose. Rero umugwi w'abakuze ucugenda urasinyisha umukinyi babonye ameze neza ari nko mu maze kugira imyaka 21 19 no mu ba 17 wo babona vraiment yabaye talent bafise ubuhinga baramuduza bakamusinyisha contrat muri professionnel akaca duga nuko bagenda barakora. Nk'umuhinga ndetse wigeze no gutwara umugwi hano iwacu ndetse warigeze kuba uri president w'umugwi wa Musongati uragendera hano mu Burundi urabona imigwi yaho ibibazigira bifatiye no ku butunzi niki mbega nk'ubu unye ino migwi yose yogira ama academy no kuvuga iyi migwi iri mu cicaro ca mbere mu cicaro ca kabiri ugasanga bose barafise ama academy ubona hari ico byofasha mwisura rya gihigano ry'umupira w'amaguru hani wacu. Je nibaza ko byofasha cyane nk'ubu unya ngarutse kuri iryo higanwa ry'iwacu mu Burundi ubu unya kera mu Burundi umupira ntiwarimo amafaranga ntiwari professionalize gushika no mu mwaka uheze wari nka semi professionnel ikitanda vera amateur nta mafaranga menshi yari ariko uyu mwaka abakinyi baradugijwe amafaranga cyane ugasanga ugiye kurondera umukinyi utari umuntu wifise biragoye kumuca ugaca usanga rero nk'imigwi itifise bizoyigora cyane donc bisaba yuko twari dukwiye imigwi yose iyo onye iri ngaho onye mu cicaro ca mbere kugira pepiniere kugwaruka bakagira academy kugira ejo canke hirya ejo baronka bazosubirira abo onye bagura ko benshi usanga hari abo bakura muri Kongo hari abo bakuri Bujumbura hehe ahantu henshi hatandukanye aroroke aho onye nko ngaho onye mu ntara ya Gitega iyo migwi yacu iserukira intara ya Gitega turafise abakinyi turafise ugwaruka ngaho mu ntara ya Gitega ruzi umupira tout simplement rubuze encadrement. Iyo migwi yari ikwiye rero kwiyegereza ugo gwaruka bakagwankadra bakaraba yuko boza barakuramwo abakinyi bake nabo nyene bakigabaniriza ayo madepense. Mbega burya
ego mbega burya nka mwebwe musanze mumaze kubiraba kenshi ubwo ama academy niyo batwara uburyo bwinshi sico gituma imigwi tubona ngaha anye itabagira itarondera ama academy ubwo ama academy ntasaba uburyo bwinshi. Je nibaza yuko uravye amafaranga imigwi idepansa kuri equipe ayo mafaranga yogize na academy zishika 5. Academy ntabwo zitwara uburyo bwinshi mu bintu bitwara uburyo buke bubaho ni academy, kandi nubwo borondera bakagenda basaba imfashanyo ari ibintu byerekeye ugwaruka ntibobura ababafasha. Ibintu bishoboka cyane gusa. Ibintu bishoboka. None ku bwawe ubona aho bahabuze iki kugira imigwi yose igira ama academy ko mbona no mwishirahamwe ry'umupira w'amaguru babivuze ati ni byiza yuko umugwi wose nk'iyi migwi yo mu cicaro ca mbere igira be yayo. None ko twumva bikenewe cyane kugira ama academy zino ndongozi zoba ziburiki haburiki kugira bareke gushira mu ngiro uwo mugambi ushobora kubafasha muri kazoza k'imigwi yabo. Bon, ni ibintu byinshi je nibaza yuko kugira academy cyari ikintu kigoye. Rero iyo migwi ndiko mvuga imigwi idafise ama academy yayo nukutagira ubushake. Ubushake no kuronka abantu batwara imigwi bavyumva babitegera bashobora kubishira kubitanguza. Nayo ubundi ntivyari bigoye cyane n'ukuri. Mu bundi buryo birumvikana yuko ari ugushaka babura hanyuma indongozi kumbure nazo ntizibe zifise vision yo kuvuga ati turashaka gushika ngaha anye kandi ababo dushoboza gushika ngaha anye. Hanyuma ikindi naco mbega nk'uburi kuraraba ama academy kuba uyafise ama academy ubundi bohera nk'abamaze kuba bayatangura kugira umwana abone neza ko yateye imbere yo muhera kuri ku rugezo rungana gute kugira avuga ati mfise abana nshobora gukoresha muri kazoza bohera hehe ku ma academy mu bisanzwe ari nk'impanuro uri kuratanga ku bantu bashaka kugira ama academy bohera. Bon, urabona mu bisanzwe ubu unya no ngaho onyi Burundi iyo migwi ishaka kuronka vyihuta abantu bamaze kugira imyaka ishaka kwababa imyaka y'ugukina mu bakuze. Abo nabo ucusanga bafise ahandi abandi baba bamaze kubankadra bagize gute, donc urumva si ubu batanguye. Rero je nibaza yuko nka jewe nino aho naciye hose uko je narigeze kumenyereza ngaha mu bana bakiri bato kandi ego ubahera kuri bato ku bana bagifise imyaka 5 kuduga. Burya biranyaruka gose uko uvise umwana afise imyaka 5 mu myaka mikeyi abamaze biranyaruka atera imbere n'ingoga cyane nahategera ibyo bamwigisha agakura afise ubuhinga bukwiye. Iyo wamuhaye umuntu afise ubumenyi bwo gushobora kuduza abana bakiri bato. Ego reka dutandukire twegera imbere gatoyi kwico nyene uvuze hariho academy amatwa dusumira mu fise yoba yitwa Sona FC. Bega nabo muri ko muraraba Sona FC mu bafise ku rugero rungana gute, mufise abafise imyaka ingahe guhera ku myaka ingahe hama kugira naho muhave munambwira na vision canke imbona kazoza aho mushaka gushika muri Sona FC. Ubwa mbere mufise abana bangana gute kubijanye n'imyaka n'urugezo rw'imyaka? Nivyo nukuri ndafise academy yitwa Sona FC. Iyo academy nikuze cyane igira yababa umwaka umwe izokwiza umwaka umwe
neza na neza mu kwezi kwa mbere urumva nta n'umwaka iramara. Iyo akademi nkitangura sinzi ko notangura gushima kuko mu bindi biganiro nagiye ndacamwo nashima mejeje mugabo nibaza ko notangura gushima kubera mu mbajiji ico ciyo akademi ngitangura kuganira kuri iyo akademi. Nagira nshimire d'abord kungu yamfashije cyane yitwa Bunguke Gibonera. Uwo muhungu niwe yagiye arandonderera abana arabashira hamwe. Ico gihe mu kwa mbere natanguye mfise abana bagera kuri 25 gutyo. Ndabaronderera imipira, ndabaronderera utundi dukoresho nyene twibanze dusanzwe. Abana barakina barabikunda turabandanya mugabo uno munsi mparuye ngeze ku bana 72. Urumva ko ari benshi abo bana bahera ku myaka 5 kuduga. Hari abaminime guhera ku myaka 5 kugera kuri 12, ndafise abakade guhera kuri 12 kugeza kuri 16. Kandi bamaze iminsi bimenyereza, bamaze iminsi bakina inkino za kivandimwe za gicuti. Kandi ubu bahagaze neza n'imigwi yari isanzwe iri muri kade, tufate nko kuri niveau ya kade imaze imyaka ingahe ikina kade, ubu turanganya canke tukayitsinda. Urumva ko ari ibintu byiza cyane abana bari kwaramenyera bari kwarakura. Hanyuma ikindi naco iyi akademi yacu n'umupira w'amaguru mugabo duhimiriza abana kubandanya biga amashuri yabo kandi bakamenya kuko umwana yobewe mu ishuri twarababwiye yuko ntituzomwemerera kubandanya ko no mu mupira w'amaguru bizava bimugora. Urumva bisigura yuko dufashanya n'abavyeyi babo kurera muri make. Hanyuma uretse abo bana rero bakiri batoya abaminime n'abakade turateganya gushiraho umugwi uzokina icicaro ca 4. Turiko turegeranya abakinyi nitwabona iyo ni projet nitwabona abakinyi bakwiye tukabona birakunda tuzoshiraho umugwi mu cicaro ca 4 Sona FC. Naho tugeze hanyuma nkibaza ko mu minsi iri imbere ndibaza ko bishobora gushika Imana ihanjikanye nkazoza. Hanyuma tukagira lancement officiel ya academy, tugatuma ko abavyeyi tukavugana, hanyuma tukababwira ico twiyumvira nabo bakatubwira ico biyumvira tukagira ivyo twumvikanyeko. Nuko birumvikana kuva mu kwa mbere ni Sona FC ndetse nanayibonye mu higano ryari ryatunganije tournoi de vacances yari yatunganije hariya kuri ETP kandi narababonye. Mbega hajya umwana muto yoba afise nk'imyaka ingaho gereranije kuko hari abana nabonye ni baro kabisa barakoresha ubuhinga bashoboye mu gukabona ko bibagora bivanye n'imyaka. Hajya muto yoba afise imyaka ingana gute? Mutoyi muri bo afise imyaka 5-6. None encadrement Gibonera arashobora kubafasha bageze ku bana bashika kuri 72 kubijanye n'ubuhinga ubafasha gute? Uri kubaronderera buryo gute kugira by'ukuri yamatara bashobore kuyadetecta canke kuyabona hakiri kare hanyuma tuzoce tubona Sona FC iri kiraramurira iyindi migwi twumvise ni projet mu fise mu cicaro ca 4 yo kuja mu cicaro ca 4 kugira muze muraramurira abandi muri ko mukora gute? Urumva mu bisanzwe Gibonera ntari wenyene nivyo bimenyereza kangahe 3 mu ndwi mugabo abimenyereje no munsi sibo bimenyereza bukeye ko
abaminime bimenyereza ukwabo, abakade bakimenyereza ukwabo kugira ronke ingene abakurikirana. Mugabo kuri bijya nyene nariko ndavuga byo gushima, nashaka nshimire kandi umukoca yitwa Nicolas, umukoca ajwe wa Musongati. Mu gihe adafise ibikorwa mu mugwi wiwe Musongati, arasimba akaza agafasha Sona FC, akongera akerekana n'uyo Gibonel ingene avyifatamwo, bikaba nko kumwigisha. Donc urumva afisa yaronsa akanya arasimba akamwereka bagakorana, kandi nawe agafata abana akabakoresha. Cyo ndakimushimiye cyane. Undi muntu nashaka gushimira n'umutama yitwa Nugu. Arahambera mu gihe jewe ntahari. Urumva hari ikintu gikenewe, niwe baca bagenda kuraba akakibafasha mu byo je nari kubafasha. Murumva ko abana atari bonyene bafise ababakurira babaraba nk'iyindi migwi nk'ayandi ma academy. Hanyuma nkibaza ko mu minsi iri imbere tuzohava turaba n'uwundi muntu dushiraho bafashanya kugira ibintu bishobore kugenda neza. Nuko numvise aho ni ku ruhande rwa Sona FC, ariko muri rusange nk'umuntu ariko aragerageza kugira umupira w'amaguru abana bafise impano ntizigume ngaho nyine hama ngo kibi kibazo. Mbega uri kurabona ufise abana 72 n'umwaka utarahera, ubwo ntubona yuko izohava iguma yaguka ugasanga byo kuri Sona FC yabaye ikintu cagutse cyane gose? Mbega indoto zawe nk'uwatanguje Sona FC, aho mwipfuza gushika muri Sona FC ni he? Indoto zozo zirahari, kuko umuntu utanguye ikintu ubushaka ko gitera imbere. Urumva nitwotanguza academy ngo igume hahandi. Nico gituma navuze yuko tushaka gushiraho umugwi wo mu cicaro ca kane, kugira bajya abana bari muri kade bazoze baronka aho bazodugira. Hanyuma nabajya abaminime bace baronka aho bazodugira muri kade. Bica bivuga yuko abo bari mu cicaro ca kane nabo bazokenera kugwana kugira binjire mu cicaro ca gatatu. Hanyuma tugende turabandanya, tuzora abaturamforce cyane cyane abo bakuze kugira bahi kibanza abo bari nyuma yabo bagende baraduga babaye ikibanza. Bishobotse Imana idufashije ikadukundira, kubera iki tutoduga no mu cicaro ca kabiri ca mbere. Yego, iyo niyo vision kubandanya. Nibyo Godefroid Sendazirasa, nibutse yuko turiko turaganira uri mu Bubirigi, sinzi neza igisagara urimo muri kano kanya. Igisagara ndi muri village yitwa Tenville muri province ya Luxembourg. Ngaho rero turiko turasozera ikiyago cacu, mbega nakahe kamo wotera ku bantu bataritabira ibijanye n'ama academy, nakahe kamo wotera ku ba partenaire, abantu bashobora kuza bagashira amafaranga mu academy, kuko nibaze yuko abo nibo Burundi bwejo, niyo equipe nationale yejo, nibo bakinyi badasanzwe dusubira kubona bejo. Akamutera abatari tabiro umugambi w'ama academy, nakamutera abantu bashobora gushira amafaranga mu ma academy. Urakoze cyane. Imbere yuko ntera kamo hariho akantu nari nibagiye, nashaka ndababwire yuko dufise n'abandi bakinyi bakuze dutije mu migwi imwe itandukanye, nko muri Musongati ijya y'abana imyaka 17 turafisemo abakinyi bashika kuri 4. Abo n'abakinyi ba Sona FC. Hanyuma nkagira n'umukinyi umwe dutije muri Makamba United yo mu cicaro ca kabiri. Urumva ko ibintu turiko tugenda dutera imbere,
donc turiko turiyubaka. Ego hanyuma rero mbere yo gutera kamo nashaka nshimira abantu bamwe ngaho onyi bakora umenga ntibaboneka kandi bakora cyane usanga bariko baratanga abakinyi babo mu migwi itandukanye aho nashaka kuvuga nka Academy Gitega FC yo kwa nibaza ko ari amajariwa hariho witwa Naima na Dene batazira Mado hariho witwa Davidi yego hakaba undi yitwa Ndegabasha hariho n'uwitwa Fabrice Umenga n'abantu bitanga nabo usanga bafise abana ngaho onyi bakinisha baduza urumva nkiyo cyaze kuvuga nkiyo migwi yindi ifise uburyo irashobora nayo nyene irabishoboye none ibintu bishobora abo bantu batifise usanga bariko bariruka bagira gute bakabishobora bagashobora kwankadura urwaruka nibaza ko niyo yindi yose ibishoboye nashaka guhanura rero ama equipe ko yo tangura kwiyumvira kugira ama academy ko abakinyi basigaye bazimvye cyane batanguye guforma bakagira formation zabo bakarondera urwaruka naho borondera mu bana bamaze kugira imyaka bakuze usanga barondera bitabagoye cyane nkuko boja kugura umukinyi bakikongo canke bakuye he ugaca usanga uwo mukinyi baramwirereye umwaka umwe imyaka ibiri usanga uwo mukinyi amaze gukomera ameze neza cyane yego nabahimiriza kabisa kuko boca muri iyo nzira y'ama academy kugira formation bonyene aho ni kuri abo abantu b'amafaranga nabo kuko turabona akenshi bavuga ngo habuze uburyo niki kuba umuntu afite ico ciyumvira ugasanga arafite academy afite abana bashika 50 amenyereza ariko arafasha mugaba akabura umupira wo bashobora gukina abantu b'amafaranga n'abakamo batera nakahe ufatiye kukuntu hiyiburaya bamaze kwitaho ikintu cyo gushira amafaranga mu nkino akamo batera abantu b'amafaranga je novuga yuko sico kimwe no ngaha anyahiburaya mu Burundi haragoye kuko kugira umuntu aguhe sponsor yiwe usanga ntibarabitegera kabisa ntibarabitegera nibaza ko hoba ikintu cyo gusansibiriza amashira hamwe amabanke ama assurance ibiki bakabona yuko amahera boba bahaye ubwo gwaruka atari amahera yo bapfuye ubusa kandi nabo nyene bashobora kubagirira ntuzeye publicité donc ugasanga biriko bigenda neza kandi bayashize mu gwaruka twosabana ntuzeye na leta yuko yozira borohereza nk'amahera agiye mu bintu bya formation des jeunes encadrement ibiki amakori amahera agiyeyo nabo nyene bakabagabaniriza bakaborohereza ego nibyo rero Godefroid sinzi ko hari akajambo mufise kandi kanyuma mu bwataka sinogenda ntagashikirije kandi azi yuko ahigitega mwarahabaye mwarahakoreye murafise abantu bariko barabakurikira ndetse no mu ntara zitandukanye urangiza ushikiriza akantu kari ku mutima cyangwa kuvuga atakasina gashikirije hanyuma uce ugira nabusezeye cyangwa uramukije ngaha mu bariko baragukurikira kuri no samirizi yego abantu ba mbere nashaka kuramutsa nubwo bamwe twavuganye ku telefone ariko tutavuganye nka neza nashaka ndamutse abana banje bose bari muri Academy Sona FC ndabakunda kandi ndabakumbuye nzuza kubaraba mu minsi itari myinshi cyane nyuma nkaramutsana n'uwo mu encadreur wabo Kigibone ngaca ndamutsa rero n'abantu bose tuzinanye abo twakoranye muri brasserie hanyuma nabo twakoranye mu mupira w'amaguru ngaho onyi ni benshi cyane ni benshi kuko narawutwaye hanyuma abasigaye nashaka kwifuriza
insinzi iyo migwi yacu ibiri yo ngahe Gitega Flambeau du Centre hamwe na Musongati baze bavyifatemo neza turako twoha insinzi intara yacu ya Gitega. Ego nuko rero tubashimire cyane kuri kano kanya mwaduhaye ndazi yuko umwanya mutamusi kirenga ariko tubashimire cyane kuri kano kanya mwaduhaye mugire kandi nibihe byiza. Basha namwe mugire ibihe byiza ndabashimiye kano hanyuma nimwanyenera nimwanyakura nzobitaba atanga ngorane nkuko twama tubikora. Ego murakoze cyane ndaramukije equipe yose muri kumwe. Ego murakoze cyane tubipfurize kubandanya mutera imbere muri Sona FC ndetse nabandi bariko baradukurikira bashobore kugendera zino mpanuro mwagiye murabatekerera. Nanje murakoze cyane murakoze kunyakura murakoze ko kumbaza kugira ntanga umuco kuri ibyo by'amakademi ko n'ibintu byari bikenewe cyane surtout muri iyo migwi minini iri mu cicaro ca mbere yari kwiye kugira akademi zayo. Ego murakoze cyane nuko tubashimire kandi birumvikana neza yuko twagiranye ibihe byiza n'umutumire wacu yari karatuganira ku bijanye nino nano ma academy uruhara rw'ama academy mu iterambere ry'umupira w'amaguru yatubwiye ibitari bike yatanze impanuro nyinshi nizera yuko imigwi yose irikira dukurikira mu cicaro ca mbere igiye kwihutira kurondera ano matuta kurondera ino pepiniere hanyuma ndetse n'abandi bose urashobora kuba udafise n'uwo mugo mu cicaro ca mbere mukavuga ati jewe ndafise uburyo buke ndashobora gutangura n'aka academy nkakuza impano ziri muri aba bana baba ariko baradukuru tuba turi kumwe niyaza kwicara ikintu ciza cyane kandi ibyo ntibiheza ngo vyicuzwe na gatoyi byumvikana neza cyane yuko ahanye ikiba gisigaye ari uko umwe wese agerageza kugendera ibyo aba yumvise. Gitega Sport twari twagerageje guhagarara kuri ico kijanye n'ama academy ndetse wanashaka imbere yuko duhava tubandanya na Primus League tukabandanya no ku mugabane wa Buraya hose nkuko twamaze kuba tubibabwira. Reka nsaba abantu bashika kuri 2 canke 3 bafise intererano zabo kuri 79 ubusa indwi ubusa rimwe kwiki nabo kijanye n'ama academy iterambere ry'umupira w'amaguru ko ariho ryubakira by'ukuri abari bo tubanza kwakira hanyuma twumvirize intererano zabo byumvikana neza yuko ariho dushaka intererano kugira dushobore kubakira mwebwe muri ko muradukurikira mushaka gutanga intererano kugira ibintu biheze bigende neza cyane nuko 79 ubusa indwi ubusa rimwe nibyo byo ma academy ntimugire ikibazo ibindi tuca tubibandanya za Primus League n'ibindi nawe yari kararamutsa umutumire biba byumvikana cyane gose yakuramukije urakoze cyane gose Fiacre turagushimiye gose hanyuma uyu ni Clovis ndashima cyane kubijanye n'ama academy ariko abo bantu bari hanze baze barashiramo amafaranga abana bakiri bato barakenera motivation ibyo birumvikana cyane motivation kandi sabana gusa bayikenera kumbure n'abakuze baraza bagakenera motivation hanyuma ibintu bigaheza bikaba byiza cyane gose uri kutubaza bya FC Barcelona ntugira ikibazo turaja kwashika gusa nta match tugushikiriza no munsi mahoro neza kuri humuriza ndi Claude Imwaro abanyamwaro mukomeza kutwitwararika cyane gose nagomba ndababwire yuko ino twatanguye academy yitwa muri churabucandike neza Claude ariko twatanguye academy hariko FC nico mbona ibindi sindabibona neza cyane atariko turagira ikibazo c'uburyo tuba dukeneye abadushigikira naho ukomereze ngaho onye uburakoresha bike ufise hanyuma ibindi bizoheza bigende neza. Reka twakire no munywanyi yashitse ku murongo. Allo mahoro cyane
ndatwakuye mutwakuye muri tutaguhamagaye kuva ku itari Nyabihanga Nyabihanga abantu b'imwaro kabisa je umunsi umwe agashimwe nzokabaha Arkege turaba amateka ya desa yikwikanye na kwijana cyane gose duga kwijambo rero ku ntererano wumvise ibyo twariko turaganira na Godefroid hariya mu Birigi jewe ni radio jewe naraho merushinga nararuciye sinigwa ndahinyira mbadiko ndabakwikijana kwijana shikiriza intererano yawe rero nawe nikuvuga hajyaye ibintu mu ahamaze kuba ibintu by'amakande natabo maca ni hakuja gutangwa muri kadiyeni umwana yatanguye kwiga muri kadiyeni mu muji ngaho mu muji ngaho Gitega n'umuntu wo mu misozi batanguye mu yambere cyari matigeze muri kadiyeni nari n'imigera mbunganya nibegira banganye byinge cyo kimwe naba Messi kugira abantu badinge hayo ubugwi bacanga nk'ubuto buto bw'abana ko genda byibuka bavuga ko bamukwimuka ni yabo yari hafi y'iwabo nyene ntoyi natwe dutanguye kuza turaronka budu abana bato bakinye umupira hama bakaja mu migwi mu cicaro ca kabiri hama ni premier division ngaho oye umupira wiwacu uja imbere gose kuko hari ahantu nabonye utwana duto kabisa dukina umupira twiyise n'amazina ngo ba Messi ego atoye umupira usanga nyine mengo ni Messi nyene neza atagucombotse ariko rero uwo mwana aciye aronka ahantu aza kwigira uwo mupira neza akavayo yaho ariko arawukinya mu makaki yari yayo akaja ahantu nyene bawumwigisha neza ego nta gisi ry'umupira mu Burundi wacu cyotera imbere urakoze cyane Avito tugushimira ko murakoze cyane hamwe yacu bashimire cyane tumushimire cyane utanze intererano nziza guteba atama ndabasaba musubize mu zijya nkino uko zagenze za Primus League and Pacifique Kiganda Pacifique nkino twarabikubwiye ku munsi weje ariko turaraba kajyo kadukundiye tubiceko allo yesa salama nisa jena bambaze ego mupira nako abino zeka ntabona badafiga umupira bibavuga abino barawiga abo yo mu muji mbwa bino mu kirimiro nta mupira zembo nakafuyiga fwe kirimiro nonyene mu Karugina ne mu Karugina ntabakina umupira bahari wapi kwe ntabatera imbere ntabatera imbere kabisa nta bibuga bihari wa kome Karugina nta bibuga ngira no kuraba umuntu kuno bishobora kugenda kugira Karugina naho umupira ushike bite nifiya kremu gihe tandashimiye uwo mutumire ku mpanura tanze hamanagira nsabe ko boshira agafaranga mu nkino niho umupira uzotera imbere twakira umunywanyi wa nyuma navuze batatu ko ari bo naki ni Gorovisi mu Gikobe yego komutamaye nyinshi yo gukina muri Gitega Academy nyinshi yo gukina muri Gitega Academy nari nababajije ngene wojaye urafise aho wandika sa urafise aho wandika muri kano kanya wandika ndaguha nimero ushobora kwakurako ni Clovis sinumvise neza nayibaza yuko nja kukurabira Clovis nambari Clovis kugira bikunde inimero nazifashe ni 61 amajana na 60 amajana 914 baraja kunyibutsa muhinga bw'ivyuma kugira cenda kuronderera ivyo unsavye ndagutunganirize nuko bakunzi bacu mubanze mugeze ngaho turaba mu partenaire wa nyuma hama tuje tubandanya n'ikiganiro cacu